Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro kaze mu makuru muri migwi kirundi twabateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura basaba ko hoza harisungwa ubuzima bw'umunyagihugu kugira yo abeho yorohewe mu kuduza ibiciro. Babivuze inyuma yaho hadugirijwe ibiciro vy'ibitoro kuri uyu wa mbere. Umuntu umwe kuri bane arashobora gufatwa n'ingwara ifatira mu mutwe nk'uko bishikirizwa na Pacifique Nduwimana ajejwe igisata kijejwe abana mwishirahamwe PPSM. Ni mu gihe buri wa 10 gitugutu ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ingwara zifatira mu mutwe. Kaze mwidonido ry'aya n'ayandi ni mukanyisase. Ndasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo. Bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura barashima intumbero yo kumanura cankwe kuduza ibiciro vy'ibitoro hisunzwe ukuntu biba vyifashe ku isoko mpuzamakungu. Ivyo babivuze inyuma yaho ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu butangarije ko ibiciro vy'ibitoro bidugijwe kuri uyu wa mbere. Bakavuga ko ivyo biciro n'ivyamanuka n'Uburundi buzobimanura. Basaba ko hoja hariyumvirwa ubuzima bw'umunyagihugu kugira abeho yorohewe. Tubumvirize. Jewe yo ngingo ndayakira neza, gusa rero ikibazo kica kihaba nuko igitoro iyo kiduze atakintu na kimwe gisigara inyuma. Iyo rero atakintu na kimwe gisigara inyuma bigaruka mu bene gihugu bigadutera ingorane. Wagenda nko muri marché canke nko mu budandarizo bw'ibintu keneye byose uhasanga bibaye ibibazo. Twifuza rero ko baduza igitoro ko ariko boduza imishahara y'abantu. Leta n'umuvyeyi w'abanyagihugu, nkaje nk'umunyagihugu nkuko ndabimenyereye, yego ni vyiza biyumvire ko kiduze boca baduza kimanutse kikamanuka, ariko je kuri jewe bwanje nta cizere kinini ndabifiseko. Ndamenyereye ibintu ngahi wacu, nta karorero mfise notanga ibintu biduze bigasubira kumanuka. Nta karorero na gatonyi kabisa mfise. Ibintu turamenyereye biduze biba biduze, ahubwo aho kumanuka twitega turindire yuko bizosubira kuduga. Kandi bigenze uko kwisoko mpuzamakungu kimanutse bakatumanurira vyoba vyiza gusumba, ahubwo turindira twitega kandi ko gisubira kuduga. Kandi ano makuru arabandanya. Abanyagihugu bahamagarirwa kugaba ku bantu bibisha uruyeri na cane biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano abivuze inyuma yihagarikwa ry'umukenyezi yagirizwa kwibisha uruyeri aho yafashwe ariko agerageza ashaka kurekuza bamwe mu bafungwa, akaba yavuga ko yatumwe n'umukuru w'igihugu. Pierre Nkurikiye asaba abanyagihugu kwitura inyamiramabi kuwo boba biketse muri ivyo vyaha kugira ahanwe hisunzwe amategeko. Ubusuma bukorwa n'abantu bakoresha ubuhinga bwinshi, harimwo abiba bakoresheje uruyeri canke bakiyitirira abandi bantu batari bo. Nkuko mubonye uyu mupfasoni akaba asanzwe ari umurundikazi, akaba ari muri abo biba bakoresheje uruyeri, ariko wewe twovuga yuko aheba karenza kuko agenda yiyitirira abantu na cane abategetsi bakomeye. Nk'ubu abikoze imyaka myinshi kandi amaze no kubifatirwa imyaka myinshi, agakorerwa amadose yavyo ubwo busuma. Mugabo nk'ubu kugira afatwe, nk'ubu aherutse gufatwa aho yagenda yiyita ko ari uwo twokwita umusumyi w'urusaku canke utanga amakuru kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Arabikora kugira yibe amafaranga, mugabo akanabikora
no kugira ategeke abakozi bamwe bamwe bo mu nzego zimwe zimwe za leta kugira ngo bahindure ingingo baba bariko barafata cyane abakora amatohoza nk'ubu kugira afatwe yafashwe ariko arategeka umushikiriza amanza wo muri Ntahangwa ngaho mu gisagara ca Bujumbura kuri telefone amubwira ko yorekura abantu bari bafashtiwe mu kinama bagirizwa rudandaza bamwe ruciye mu kinywabi rw'igitoro. Abantu rero bagabe ibi bintu ntivyaheze birabandanya karoro nakaduhejeje kubere abantu bagabe igihe cyose ari umuntu ariko abahamagara babwira ngo tanga amafaranga ya canke hariya ngo ngenda guha akazi nga canke hariya ngo rungika inkuru nizi kuri nimero ni mumenye yuko bano bantu arabambuzi arababisha. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu umuntu umwe kuri bane arashobora kugira ingorane zituma agira indwara zo mu mutwe biri mu cegeranyo c'ivyavuye mu matohoza yakozwe mu ntara zine nkuko bishikirizwa na Pacifique Nduwimana ajejwe igisata gikurikirana abana mu runani rw'abahinga bafasha abahuye n'ibibazo nsesereza mutima PPC mu gihe kwigenekerezo rya 10 gitugutu ku mwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe indwara zifatira mu mutwe mu rugo runani basaba leta kwemeza urwego bahurikiyemo. Ni ibintu bitaramenyirwa cyane kuko abantu benshi ntibitura abahinga baca baja kwa rumenyi kuko ni ibintu bidatahuritse cyane. Abantu rero bashaka kuja kuri barumenyi kubera batabitahura neza. No kuvuga rero urugero tugeze ko mu gihugu turacari kure ariko turacari ku kivi. Ni intambwe turacasigaje intambwe nyinshi zo gukora kugira dushikire ugutahuza neza abene gihugu kugira bavyumve bamve ikijanye n'amagara yo mu mutwe. Hariho enquête heruka kuba enquête yabaye mu province ane aho ivyo batoye babonye yuko umuntu umwe ku bantu bane bashobora kuba bafise ibibazo sesereza mutima bishobora kubajana mu ngwara yo mu mutwe. Murumva yuko umuntu umwe ku bantu bane ari gitigiriki giteye ubwoba. Twovuga yuko amagara yo mu mutwe abangamiwe cyane. Hari ibibazo byinshi biri mu mashuri, hari ibibazo byinshi biri mu ngo, hari ibibazo byinshi biri mu mabohero, ibigo by'abana bamenyerezamwo bijya bita ngo centre de rééducation pour mineurs. Hari ibibazo biba mu kibano, hari ibibazo biba kwa muganga. No kuvuga rero aho hose turahakorera kugira ivyo bibazo bahura navyo tubiganire navyo hama tuyafashe kubitorera inyisho. No kuvuga yuko kiretse abo bantu dufashiriza mu mashure canke aho handi nadondaguye hariho abatwitura naho intambwe ikiri ndende. Ubu hari turaronka abantu 2 3 4 10 baza kutwitura siko byari biri imbere abahinga bajeje gusanasana iyo mitima ntibari bazwi bavuze mu psychologue wamengo nikindi kintu badatahura no kumena ibanga. Ariko ubu kuba ivyo bikorwa dusanzwe dukorera muri ahantu navuze barabimenya hama bakatwitura. Bihanze iki gisata harabuze cadre yaho abo bantu basohoka bavuye ku ishuri bahuriramwo. Twaragerageje turacari biriko dutakambira leta ubwo gwego rubeho ugwego rw'abantu babahinga ordre de psychologue. Iyo ordre de psychologue rero iza ishiraho uyo mugwi uremezwa n'igihugu. Ico gihugu rero kigaca kibikurikiranira hafi ubikora nabi agahanwa, ubikora neza nawe akabonerwaho bavuga ati bwa bundi babantu barakora neza. Nayo ubundi ubwo gwego rudahari umwe wese arashobora gukora iki na kiriya ariko abantu tubikorera ntibabibone neza ntibabifate yuko bifise akamaro kuri bo. Amakuru avugwa mu gisata c'uburimyi ngo ugutegura uburyo bukoreshwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ntibikurikiza ingingo zisungwa mu kubitunganya.
hashikirizwa icegeranyo ku cigwa cakozwe n'ikigo kijejwe gukurikirana amatungo ya leta ku ikoreshwa ry'uburyo buhabwa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kuva mu mwaka wa 2019 ushira umwaka wa 2020 gushika ku mwaka w'ibihumbi 2022 ushira umwaka wa 2023 kuri wa kabiri hashikirijwe kubwo bushikiranganji atagisata kijejwe gutunganya no gukurikirana ibikorwa n'uburyo byabwo ni nkuru ya Odandashimi bwakoze ku rugezo rw'ibice birenga 162 kwijana mu mwaka wa 2019 gushika muri 2020 ibice 88 n'ibice 5 kwijana mu mwaka wa 2020 gushika muri 2021 hamwe n'ibice birenga 163 kwijana mu mwaka wa 2021 gushika muri 2022 mu bibazo byabajijwe n'abashinga amateka hariko hatangwa icegeranyo c'uko uburyo bwakoreshejwe n'ubushikiranganji mu byo bujeje harimo uburimyi n'ubworozi harimo yuko amahera yari yateguwe gukoreshwa yarenze ku bice 10 kwijana. Umushikiranganji Dodico Prosper yamenyesheje ko ivyo vyatumwe n'igitigiri c'abasaba ifumbire caduze kucerekeye uburyo butegurwa butisunze ibikenewe kandi hadakurikijwe ibisabwa. Umushikiranganji yishuye ko atagisata categuwe kugira kibikurikirane nayo ku kibazo kijanye no kudaharura hamwe no kudakurikirana abakozi b'ubwo bushikiranganji hishuwe ko hari igisata kijeje gukurikirana abakozi ariko ku bushikiranganji bufise ingorane yo kubura ubuhinga bwa none kugira ngo bubitunganye neza mu gihugu cose. Kucerekeye gusubiriza abatagikora Dodico Prosper yamenyesheje ko byari byarahagaritswe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta mugabo ko bagiye guha akazi abagera kuri 232 ku gucegwa kwibonekeje mu gukora ibikorwa bimwe bimwe hashikirijwe ko vyavuye ku ibura ry'amafaranga mva makungu hamwe n'ubumenyi buke bw'abatsindiye amasoko. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi bwashikirije kandi ko bugiye kwiga gukurikiza ibisabwa mu gutunganya ibijanye n'itegeko rigenga itunganywa ry'amafaranga leta ikoresha mu gukorera hamwe n'ubundi bushikiranganji. Odandashimiye tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Inkuru ya nyuma igize ano makuru abarongoye amashengero bafise uruhara ntangere mu kwigisha abo barongoye akamaro ko gutandukanya imvyaro. Byashikirijwe n'umuvugabutumwa Isidore Mbayahaga umwe mu baremesheje ikiganiro mu ihuriro rigira kane ry'abakenyezi bimboneza ririko ribera i Bujumbura. Donavine Uwimana umunyamabanga mwishira hamwe Abubef gishinze gukurikirana ineza y'ingo n'imiryango asaba abubakanye kugwiza ibiyago bijanye no gutandukanya imvyaro nayo ababijejwe ngo bogwiza inyigisho zijanye no gutandukanya imvyaro kugwaruka. N'inkuru ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Ku munsi ugira kabiri w'ihuriro rigira kane ririko rirahuza abakenyezi bimboneza hano mu gisagara ca Bujumbura, Apotre Isidore Mbayahaga umwe mu batanze ikiganiro yamenyesheje ko inyigisho zitangwa na bamwe mu bavuga butumwa ziri mu bituma abakristo barongoye batitwararika ibijanye no gutandukanya imvyaro. Hariho umuntu usanga bamubwiye yuko mu gihe atavyaye canke agiye kuri burya buryo bwo kuvyara ku rugero baca bamubwira yuko ari umwicanyi, bakamubwira yuko aba bana bose atari karavyara n'aba ari karaniga kwinda yiwe yayihinduye imva kandi ko izo nzoya zose azozibazwa bazohurira imbere ngo zikome induru zimubonye ashitse imbere y'Imana hanyuma icini naco ngo ntazoja mu ijuru hama igihembo ciwe n'umuriro udahera. Murumva ku muntu afise kutamenya gukwiye urumva cabandanya avuga ati nta kundi reka mbandanye. Apotre Mbayahaga yongera ko imico n'imigenzo y'abarundi ngo nayo nyene iri mu bituma abarundi babandanya kurondoka ku murindi munini. Hanyuma hariho nibindi usanga bijanye n'imico yego n'imyezerere irimwo mugasanga umuntu bagiye kumwibarutsa kuri gwasa mugabo ugasanga bari kwamubwira ngo subirayo ntihababa ukumva bari kwamubwira ngo vyara benshi uzompumwe
nabo bamaze kuba benshi biragoye ugasanga rero abantu baje kwibarutsa n'ivyo mugabe imvugo yabo mu bihe tugezemwo yari kwiye gutandukana n'iy'abafana kuko sinzi aho numvise nimba ari Musonga TFC bavuga ngo tupa ndani bari bavuga ngo tupa ndani ubwiye umuntu rero ngo subirayo ni tupa ndani aguma tupa ndani nonazoshikana ryari nayo Donavine w'Imana umunyamabanga mwishirahamwe Abubef yishinze gukingira ineza y'ingo n'imiryango asaba abavyeyi kuboganira n'abana babo ibijanye no gutandukanya imvyaro banaroswe n'inyigisho kuvuga yuko twifuza yuko abagabo boba akarorero cyane cyane mu kiganiro cyo kuziko kiganiro cyo kuganiriza ugwaruka kugira ngo bashobore kumenya ibishobora gushika mu gihe batitunganije neza canke bagize inyifato ituma bashobora kuba abavyeyi hataragera bikagorana gutunganya umuryango ugwaruka rero rwari rukwiye kuronka indero ivuye ku muryango rukaronka n'inyigisho zitanzwe n'ababifitiye ubuhinga ababinonosoye kugira ngo bafashwe bashobore gutunganya ubuzima bwabo nkuko bibereye. Uwo munyamabanga mwishirahamwe Abubef ikindi asaba nuko abubakanye bogwiza ibiganiro hagati yabo bijanye no gutandukanya imvyaro kugira bashobore kuvyara abana bashoboye kurera Jean-Marie Vianney Ngendakumana tugushimire kuri iyo nkuru yawe no kuri iyo nkuru dusozereye ano makuru muri migwi kirundi twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye naho butaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya